Simbizi rero sinzi akantu gatoyi bavuganye na Kirikou ewana mbona Kirikou arakangutse nyene ngo abantu gusubiye kumbwira amajambo 2-3 Simbizi uje nuce ndakumena iki kidaji n'umutwe nkawumena acambwira Simbizi ati jewe nta kintu kibi ndamubwiye Kirikou nuko ndamubwiye uti Kirikou kubera iki udapostinga ibikorwa vya Superbat wanashimuka natanga n'akaruro keza ku bandi baririmbyi batarashika kuri urwo rugero ko kugira amahirwe ngo baronke imodoka bisigura yuko n'ayandi makampuni azogira icizere kinini mu basani kuko babona ko iyo bizeye bakabaha iyo miduga cyane n'ibindi muzoguma mu postinga mukaguma mwamamaza ibikorwa byabo Kirikou amubwira ati wese wampaye akazi rero nta kamara ko kubimbwira abayimpaye muri Superbat ntibayimpaye kubw'ugushaka kwabo bayimpaye kubw'ibikorwa vyanje nakoze Kirikou yavuze uko yego Simbizi cyamubwira ati ariko wibuke yuko ari je nanaguhamagaye mu kugira usinye n'ijya kontra amubwira ati wari kureka Kirikou niko yishwe wari kureka ni vya bindi nyene hiti borera kuko umuntu ubona uri muri nka Kirikou hajya umenye ko hariho nk'abantu amajana 5 bari nyuma yawe bifuza kumera nkawe mugabo w'abantu amajana 5 bamaze kumenya kumena ni mitwe ucishije mu bidaji urumva uzoba uri ko wica ivyimviro vya babandi bari nyuma yawe shavu ni ribi oya none si kidaji none yakimukubita mu gahanga yari guca yereka umukondi juru hanje camba nagifashe ti ahari abagabo ntihagwiba uti Kirikou atera kiya kidaji Simbizi yacapfa bo none kidaji ntuzi ko kimeze nka bombe Simbizi ariko arahanura muri Superbat naho umwe wese yasinye uko wabazwe ivy'iwiwe kubona Simbizi yitwaririka cyane guhanura Kirikou muri kino gihe kugira ngo akurikize ivyo Superbat yamusavye wewe nk'umuntu abegereye ubwo Simbizi ntiyagovye kurengera mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira kuri micro ni jewe nyene juste gale kaje mfumwatsa ke black machine black behind the camera mwita umusaza twabakoyeho muri tubazana nganda ndababwira kuno munsi nkuko nabibemereye inyuma yaho turonse kiganiro cha Simbizi atakambati haje kigwanisho Kirikou yaranteye kugira ngirire nabi tubazaniye rero umwe mu bari bahari ariko vyongeye tuza kuganira vyinshi cyane turaganira ivyo umuziki na cyane ko gutora ikidaji ikigwanisho shaka kwica umuntu Kirikou ngo agitere Simbizi mbega vyageze gute mutumira wacu nawe ni ntumwa y'13 General Rufu besho muzika CHEVAL ndakuramutsa CHEVAL amahoro cyane gaye mbizira kubeze neza meze neza cyane ndashima Imana uraberewe cyane merci beaucoup ndaragukeza ku ndirimbo shasho reka gusohora yitwa Susu Susu bambwiye ngo nurukato ndabihebe ariko yo uri rukato uri kumwe n'undi muri akomeye cyane mu gihugu bo indirimbo barayakiriye neza kandi sinibaza ko yo bari urukato bivana nuko umuntu wese afise ko yakira ikintu mugari indirimbo imeze neza cyane n'amakommentaire sinzi ko arabye ni meza cyane yego hari abantu batari bazi ko uririmba ego na benshi mbo sinanabikoze kugira ngo ndabereke ko ndirimba kuko iyo ndiko ndavuga ibintu by'umuziki cyane abafana benshi bavuga ati none General Rupfu ko abangamira cyane abasani eski aziki mu muziki yakoze iki cotuma abangamira cyane abasani kubera je benshi ndabazi nabantu twabanye hafi n'ubu tukibana nabo kaya rero nakantu nashatse kuko nanye nsanzwe mbafise ama indirimbo ziwanje mba naririmbye muri telefone nkawe urabizi ko ndumuririmbyi cyamvuga ati reka rero bunzoza ndasohora kamwe kumbure n'abafana batazohora bavuga yuko arabo ndengera bavyita ngo kurenga karimbi kubatabizi indirimbo ya Monya Fleur niwe wanyanditse uranayiririmba ego hajya barashishuye copy bien yagize karaoke Monya Fleur yagize karaoke nta kintu na kimwe yahinduye kuri rya ndirimbo ego uravye ingene rya ndirimbo yakunzwe Monya nta gafana araguhereza na rya yari yaririmbye abantu baravuga ati umwana arazi kwandika kabisa bo aba baririmbyi n'abarimvyi kazi wacu Monya Fleur wenyene abenshi umukoreye ciza ikintu cyo gushima n'ibintu byewe nimba ari mikoshi wanje yaramaraso yanje atahuje nabo ariko mbo sina nta ko gashimura ndamwitezeko kuko nuwa mpemukiye akayigurisha kuri we muga nanje nabaye nk'umuntu umushinga nta naramubwiye indirimbo itarasohoka namubwiye ati indirimbo waramenye nyeneyo mugara bizije ko ndumupeti nakuze nirira umwanda mubisi iyo nshatse gutwenga natwenga niyo nshatse guhindura isura ndahindura isura havuga ati je indirimbo amakuru ansumira numva ngo ni indirimbo yiwawe ndambwiye ati sawa ko ivyo bizi ni vyiza ariko indirimbo ni yagera ikugejeje canke ukayiririmba n'abantu bakayikunda urazokwiba uze wibuka ushime nta kindi kintu twavuganye kirenze ico ubundi duhuye turamukanya ni sawa fresh
nta bindi birenze ivyo tu muga nta ciza ukwitega ku barimvyi bo mu Burundi ngo nuko wamukoreye ciza kuko sina indirimbo yonyene je nandikiye abaririmba ni benshi gusa sino Uganda bivuga kuko hari naho bivuga ugacumenga uri kurishima umenga sinzi gushaka ngo amahiti siko bimeze wanje kwa generale Rupfu turi mu gihe muri umwe mu waririmbyi akongera akaba ufata amasanamu yarakoze amaclip atandukanye akongera akaba umu influencer naho sundi ni Maniraga ba Idris benshi bazinga Simbizi zose mavumba buherutse yashoboye kuvuga ko ubuzima bwiwe bwahatswe kononekara bitewe na Kirikou mbega ku bwawe bazotubwira Simbizi umuzi gute Kirikou umuzi gute Simbizi ndamuzi nk'umuntu atari umushwanyi Kirikou nawe ndamuzi kuva kera acinjira muri Bounty Boy kubera je nari umugenzi wa Fizo mbo kubera nyene iyo turi kumwe na Fizo Kirikou yatezwa kunyuba ariko ibindi binyegeye inyuma yiwe sindabizi mugabo uwo munsi bashamirana na Simbizi tuvuye muri show Kirikou yari imbere Simbizi akurikirana nanje ndakurikira Simbizi rero sinzi akantu gatoyi bavuganye na Kirikou ewana mbona Kirikou arakangutse nyene ngo abantu gusubiye kumbwira amajambo 2-3 Simbizi uje nuce ndakumena iki kidaji n'umutwe nkawumena agifise uku cyane nabwiye ati Kirikou tiyabaye iki hari abantu bakigwanisha ibidaji hari abantu bagikazisha avu nkuko cyandaje hagati ndamwegeza ndavuga Simbizi habaye iki niho Kirikou yacambara ati CHEVAL je uyu muntu je sinzi ico duva kubera iki yamanyinjira mu buzima bwanje akaguma avuga yuko je yangabiye umuduga ibiki nibiki none niwe yawumpaye cyane je nawe hawo nakazi kanje Simbizi nawe ndamubaza nawe Simbizi nibiki acambwira Simbizi ati jewe nta kintu kibi ndamubwiye Kirikou nuko ndamubwiye uti Kirikou kubera iki udapostinga ibikorwa bya Superbat umuduga ntibawuguhaye gusa ngo ugende urawerekana mu ibarabara ko wahawe umuduga na Superbat nukuzura posta ibikorwa bya Superbat na company yakwizeye wanashimuka natanga n'akaruro keza ku bandi baririmbyi batarashika kuri urwo rugero ko kugira amahirwe ngo baronke imodoka bisigura yuko n'ayandi makampuni azogira icizere kinini mu basani kuko babona ko iyo bizeye bakabaha iyo miduga cyane n'ibindi muzoguma mu postinga mukaguma mwamamaza ibikorwa byabo Kirikou amubwira ati wese wampaye akazi rero nta kamaro ko kubimbwira abayimpaye muri Superbat barafise ico bombwira mugapana we kandi nabo nyene ntibayimpaye kubw'ugushaka kwabo bayimpaye kubw'ibikorwa vyanje nakoze Kirikou yavuze uko nyene ego ati siyo bangabiye bayimpaye kubwo ibikorwa vyiza nakoze sivyo niho waci haje imishamirano cyane baterana amajambo ko yagenda umuntu umushinga nasi nkunda akumera ngaho naguciriyemo ivyo Simbizi yavuga vyari muri contract Kirikou yasinye ego muri contract umva harimo n'ivyo guposta kandi Simbimbo muri uwo mwanya vraiment Simbizi sinovuga ko yabaye umwana mubi canke yoba yerekanye ubutandero yaramweretse ko ari umuntu mukuru kuri we arambwira ati jewe kuguhanura ikintu nuko dusangiye akazi ubu ngaha twese turi ngaha ku migabo n'imigambi ya Superbat muga kuguhanura nka mutonya wanje arambwira ati je nuzosubire kumpanura wewe uragenda wihanure nabi wawe jewe sindimo Simbizi cyamubwira ati ariko wibuke yuko ari je nanaguhamagaye mu kugira usinye n'ijya kontra ambwira ati wari kureka Kirikou niko yishwe wari kureka hama jencha mbandanye nyagana Kirikou ndamubwira ivyo bintu ntibiryoshe canke abantu bokumva muri ko murashwana ejo mwamenanye imitwe mwateranye ibidaji umva harimo ibintu vyubashe vraiment niko kuko rero Kirikou naca ngira amahirwe aranyumvira ndamuhanura arabitahura no kumanuka twara namanukanye bukeye ko tumanuka mbere ko dushika bukeye yego Kirikou arafise ikidaji ikidaji n'ikigwanisho gishobora gukwica umuntu yego agomba gikubite Simbizi we mu uwo mwanya wari kubirorera gute wabona ababegereye babibona gute abastari babiri bagomba bamena n'umuntu bo kuri jewe mbona kubwiye je sinkunda kubona ahantu hasesetse amaraso kandi sinkunda kubona n'abantu bagwana bashwana vraiment ndakunda kwitambika hagati basi bigafuma bihitana jewe mugaha ko abantu bakomeretsanya mbona ndiko ndaraba n'amaso yanje abiri nticokunda cyo bituma cenje hagati Kirikou ico kidaji ndakimwaka ndamubarira je Simbizi namubariye Simbizi we nawe ku ruhande rwe wawe uraraba wikosore nimba hari ikintu baramubwiye cyamubabaje kitanezere mutima wiwe kuko nawe nyene ntashobora gufata ico kidaji ngo yukubite ata kintu wakoze coba caramubabaje nawe bisigura rero uraraba muzoyage canke urondera umuntu umushinga ntahe abumvirize kugira nubu muracari muri Superbat neje bazobakenera muhuriye kuri tele nubundi muzoce mukora nk'ibi mwicare muyage we nimba yakwangira kumubwira yuko ureke kugenda uravuga ko ari wawe muhaye imodoka
mwumvira ico kintu murabi ko muhuriza hagati nejo bundi muhuriye ku kazi muhuzwe n'akazi kuko nubundi Kirikou ntaji wawe nawe ntugiwe turi mu gihe akari mu nda y'umugabo gasesekara mu nda y'umubindi Kirikou yoba yari yafashe utuyoga bo twese twafashe akantu si Kirikou si Simbizi si jewe twese twari twanyoye akantu twari mu rubanza rw'iteka ntuzi ko Superbat yari uruganda rwiyemera kandi rukuze biravuga ko Kirikou ngo yari yanyoye wewe ngo inzoga zikaze zivuye mu bushira Mbo Kirikou ivyo yanyoye ntavyo nzi kuko Kirikou ntitwasangiye ahubwo umuntu twasangiye cyane je yari Simbizi kuko Kirikou amaze guduga kuko yashitse ateba mu rugo rubanza yashitse ateba imodoka sinzi vyiwe ivy'abasanura bizi yaracereje urubanza yego hama cacika ateba hama je twabonanye avuye muri show aho twaca tugenda hano twari twafashe hotel niho hahoreye bashamiranira kwi hotel biravuga ko Kirikou ngo ari kumwe n'imisoresore ibiri Simbizi wavuga ko mu vyo bamotamwe harimo ibintu bimota nk'ibiyovyabwenge nawe waravyumviye mbo kuri ico umuntu wese afise ukuntu arya iyo uri inyama irashobora kumotako uwundi yagisamaki ikamumotako uwundi iki urumva nimba Kirikou yamota Primus Simbizi nawe yamota Amstel urumva twese twari dufise ibyo twafashe twari twanyoye aho kukira gumagaruka gati uravye misoresore ingene yagomba kungira vyaraboneka neza ko banyoye ibiyovyabwenge haje umuntu yari inyama yo mota ivyatsi Bo ivyatsi biravana sinzi ivyatsi byari byo baba bashatse kuvuga mugabo jewe iko nabibonye twese twafashe akayayura mutwe yaba Kirikou nawe yari yagafashe agikiyarura mutwe yawe mbo kiyarura mutwe nyene mbo kiyarura mutwe abantu bavyakira kwinshi yene na Primus ni kiyarura mutwe none ntigashusha ubwenge twese kare twashusha ubwenge mugabo apana birenze ku buryo tutokwikontrola abo nuko bari bafise ibindi bintu bapfa nandi ho nitwari gukorera ntibari entre ya Kirikou na Simbizi ntibari gukora amakosa kubera ivyo yayura mutwe banyoye twese twaranyoye agafuro abandi banywa ka whisky ibintu nk'ibyo ariko baravuga ati Simbizi yatakubona ngo yarapfu bo yagira mutabure kidaje kwiri yagira kimutabure Kirikou yarashavuye kandi yarashavuye cyane gose cyo gituma nabwiye uti hagati yabo harashobora kuba hari n'ikindi kintu baba bapfa je nshobora kuba ntazi je nashitse nk'umushinga naye gusa ndaje hagati turi mu gihe Kirikou ari ivyo ari kuri hit ariko arizegwa n'amakampuni menshi mbega nivyo Imana yarakinze iyo bishika Kirikou akamena ikidaje mu mutwe Simbizi vyari kuvyara iki vyari kuvyara iki mu bijanye n'ishusho ry'umuririmbyi n'umuinfluencer muri entertainment bo vyari kuba bivya ishusho mbi kwisanzwe burya hagiye umuntu afise izina iryo zina giwe yarakwiye kurikoresha neza akarishiramo n'icubahiro kugira n'abandi banamwubahe bubahe n'imirimo yiwe kuko ntubona uri umuririmbyi nka Kirikou hajye umenye ko hariho nk'abantu 500 bari inyuma yawe bifuza kumera nkawe mugabo w'abantu 500 bamaze kumenya kumenana imitwe ucishije mu bidaji urumva uzoba uriko wica ivyimviro by'aba bandi bari inyuma yawe rero ntibitanga isomo nziza ntibinaryoshe na gato ni vya bindi nyene hiti borera ariko ko atabikoze tunashima Imana yego ngo ufise ubukere budasanzwe witupora risa narisamye general urumva zina general tuba bikiri yarateye yaridugije uko agomba ari mukubite nca ndarifata ariko ntiyariteye ngo ndarisame ariko yabwiye atari ko Kirikou ravyigira rero urabona ko ari gushigira Simbi oravye bishavugiye wora ari kumushikiye shavu ni ribi oya none sikidaji none yakimukubita mu gahanga yari guca yereka umukondi juru hanje camba nagifashe ti ahari abagabo ntihagwiba uti Kirikou yaterakiye kidaji Simbizi yacapfa none kidaji ntuzi ko kimeze nka bombe bakiguvutuye neza ashi udapfuye urababara cyane gose hari umuntu yambwiye ati hajya ikidaje umuntu hasi gutera no mu mateka arashaka kuba yakoze ikintu bita tentative de meurtre bwo Kirikou yashatse kwica Simbi boyo sinovuga ko yashatse kumwica kuko urumva byari ibintu by'amashavu yabo kandi urumva ko ari akantu bafitani urumva Kirikou avuga ati je yamandengera ambwira yuko jewe ibintu bya Superbat byinjiramo cyane je gusa namubwiye nako mwese murasangiye akazi wani mufise kontra ya Superbat no warayifise rero kumvikana mugasenyera ku mugozi umwe navyo byo bavyiza kurusha yego Simbizi ariko arahanura muri Superbat naho umwe wese yasinye uko wabazwe ivy'iwiwe kubona Simbizi yitwaririka cyane guhanura Kirikou muri kino gihe kugira ngo akurikize ivyo Superbat yamusavye
wewe nk'umuntu abegereye ubwo simbizi ntiyagombye kurengera Kirikou. Oya ntabwo yagombye kumurengera kuko Kirikou ni mutonya wa Simbizi kumuhanura mu mico y'ikirundi ukuru utaraguhanura kandi mukuru wawe umuntu wese akuruta nta muto wamuvukana mu ndimwe ni mukuru wawe ushatse kumva impanuro ziyo. Sasa rero Kirikou yari kumva izo mpanuro yoba yaramuhaye wanashima naje muhanda mucana ku ma TikTok sinzi ko urabona ama video yanje ndimo ndamutora amasano a posting naje nawe ndabibona ko da posting nkamucana sana nyene nkamucana abizi jewe ko ncana kigenero nkaba urumva ntiyari guca bahari cyane ahubwo yari kuguhindukira ni wanje kamwe ati nawe yiwe umveko wengira yabonye atogushobora mbo sinzi nico bituma navuze ati birashika ugasanga hariho n'ibindi bibazo baba bafitaniye canke ni bimwe abarundi bakoze kuvuga mu mabare sintukanye niwe abarundi bakoze kuvuga ngo imbwa ijyo wize ya birashika iyo mbwa ikaba bagomba ijyo wize Riko ija kuyindi mpfo bidasanzwe uriko urabitubwira ko turacera ingaho gatoya. Yego. Uravye umaze kugenda n'abaririmbyi benshi cyane. Mbere ko tuva kuri Kirikou uherutse Simbizi ranatubwiye ko Kirikou aheruka guterana amabuye mu kabari ita bartender atarisha amafaranga. Nike kintu gituma iyo umuririmbyi aronse hit aca hinda. Je niyumviye ko ari nk'ikintu cy'idayimoni cyo bacavuye ku bantu bakuru cabakwirikiranye gushika n'umuherezi uno munsi. Mbo kine naco ngira bagwana nkuko abandi bantu bose bagwana mu kabari ni bibiri sinzi ko ari umuvumo wavuye hejuru sinzi no ko ari ingeso mbi nyene yo bibafata bakagwana sinzi mbo kandi sinkunda kumva abarimvyi benshi bagwana mu kabari aha mu Burundi vraiment ico kintu menga ntikigwiriye ariko ico cha bartender nawe waracumvise ntacumvise si nyuma yo mu rugo simba numva amakuru ya igihe Kirikou agwana we ni haru oya naravyumvise gusa yuko ateye amabuye mbo aho sinakurikiranye neza impamvu yagwanye kumbura ari naho usanga nabo bari bamurenganije akivuna Ubise ngo yari yase kuri facture ngo n'umustari yahashitse. Ivyo nimba yabikoze kubera ico ahubwo n'ubutungane bwari kumuhana. Ico ni ivyo ubustari mu kabare ntaho bihuriye. Tumushimira cyane wiri kubona atabicikanye ko. Wiri n'umuzungu jya n'umuntu akuze cyane mu mutwe sinibaza ko yobishikana kure. Mugabo kizire ko bazohora bamurenganya muri business ziwe bazana kavuyo. Aya nibiryoshe na gato nibiryoshe. Biriko biraba watubwiye ati iki kintu cinyifata y'abastari cihinduke yo bagiye kuri hit cavuye hejuru aho hejuru ufatiye kuki haro kahise katwereka ibi bihe kirikarimwo yuko nabakuru yige babibamwo bagwana nkuko bo jewe mfatira nko ku bavyeyi baba barabareze urabona nuno munsi hagati ya Fizo na Roriro nubu haminjyane amajambo yo hirya no hino y'urudacika sivyo ivyo bintu rero nivyo vyagiye birabakurikira no sabana babo sabuzukuru babo nuno munsi urabona nivyo vyibi vy'ubwibone ntaco kubaha ntaco gutinya umenga nyene uri mafu uri cihebe umva babifsengira ahantu vyavuye biba bifise ahantu vyavuye ni ibintu bikeneye ngo ni deliverance deliverance je sinize mu mbabarire niyo mpana numva babivuga uti no muzi gukeneye deliverance yego ugerageje kubiraba neza ukitonda ngo abarijende n'abakina bakeneye amasengesho yakomeye cyane tukisonzesha nko mu mwaka wose tuko turasengera umuziki apara gusengera Kirikou gusa oya bose umumose afise amabwa yiwe kandi menshi uyu muziki woja kuraba abanyamuziki ni nk'abantu nk'abandi ariko bamwe hari gibawutukije bega umuririmbyi wese we nka General Rufu usanzwe n'abahanura kenshi umuririmbyi wese akwiye gukora kugira ngo ntava asanga tukishije umuziki muri rusange na burya umujya ambwa abumwe agatukisha umuryango ikintu cyo cyambere baba bakwiye gukora hari ikintu bita guca bugufi bakagira n'indero kugira indero nako sukundi nuko umuririmbyi adashobora gusubiza amaso inyuma ngo arabiyo yavuye ico kintu nico kintu cyambere nasanze kibagora ngaho abaririmbi umuririmbyi ataragira aho yigeza urumva aba ari umuntu aciye bugufi gaeri nawe mu kugusaba ikiganiraza gaeri ndagusabye mbikiganira urakimwa arimo kabiri gatatu kandi ukabona tumunga afise impano reka ndamushigikire mufashe wewe akore hiti zibiri wewe gaeri ucuba dogo pete yangu vipi wandondeye nari kipe nari busy kidogo tinone wewe ucuba peti yake mugabo kiza kwiruka inyuma ngo gufasha ngo urabona iki no gufuka marafukama rero ico kintu biri no mu bintu vya mbere nagerageje kwiga cyasanga ni navyo bibabuze iterambere
ntibibuka iyo bavuye ntibibuka guha agaciro abantu bamwe bagiye baranabafasha cyo gituma nuno musi uzawumva amaterambere yabo ari ku munwa ibikorwa ntubibona muga amajambo yo kwihaya ko urazi ko haheruka meruka guseka umuntu mugasikebuye nashavuye ndavuga ati ayo matungo mwaba mugenda muhayagiza nyereka turabe tubwire ubwo butunzi mwe mufise mureke kwica abana b'igihugu ubutunzi dukeneye mu muziki nibikorwa biboneka wewe nimba warateye imbere mu muziki cyangwa mu mwuga wawe umenyesha makuru tumenye Juste Gaël afise urupango mu Ikiriri afise urupango mu Kabondo arufise he kugira n'abandi bantu bashaka gukora umwuga nk'uwo wawe ubabera akarorero keza noneho uzogumuvuga ngo waratunze so na nyoko bakijya umunyu baseze uzogumuvuga ngo waratunze mu nzu bamwe no kuri hutayiriha mugabo ugeze ku mamedia ngo waratunze ngo umuziki niki reka kwica abana b'igihugu umuziki nimba urimo amahera abaye yo kukurera n'abana bawe n'umuryango wawe mugabo hariho urundi rwego dukeneye ko uwo muziki ushikako nkuko twumva abagwiza tunga bakanaka ukumva umuntu avuye ruguru ngo duhure ku isoko kwa Siyoni na Siyoni si umudandaza ngo duhurire ngo kwa Kabwa nese abantu babagwiza tunga bubatse amazina none wowe uzopfa uvuga ngo umunyamuziki uvuge ngo duhuriye kwande ngo tugusange kwande kwa Meiri we ni wiyemera ngo kwa Meiri ntace kwawe we ni wiyemera ngo uri legend umunsi wapfuye amatangazo yawe bazotangaza ko ikigandaro kibera aho panze ni mu rugo kwa sona nyoko umugabo batangaza ati ku rugo rwiwe ku rugo rw'umuhisi ni ikigandaro kizobera mu gupfuye uri imbwa atani ufise mu gisagara avuga ngo tuzobamenyesha ikigandaro kizobera ryo terambere rero twe dukeneye kuvuga si ryo kugaragaza imiduga bamwe baravyaye abandi turiko turavyara dukeneye rero ibikorwa bizobeho bigaragara bavuge tumuririmbyi Satubi afise urupango mu Gasikebuye ukurumva umuririmbyi Roriro afise urupango dufate mu Kigobe sivyo ivyo bibe bizwi bivuge tumuririmbyi kanaka yubashwe muri ino nzira umuntu ari imbwa avuge ko ari imbwa atacu yararonka naho narondere areke kwica abana b'igihugu birirwa barapambana ngo nzopambana ngo ndirimbe nkanaka urimbe nkanaka apfuye ari imbwa ivyo rero nivyo je twamadufa ayo matungo muvuga ko mwatunze mwahiriwe ngo hari abakenewe kuba je ntabo mbona bo kuba ibikorwa nivyo byubahisha umugabo ukeneye icubahiro uri umuntu w'umugabo n'umugabo mu rugo wimbwa adatanga rasi n'umugore agiye ugomba yambara ikaresa mu byati ngo mayisohoke nambare ati sinambara udasohoze puwa muhimbiro so kamaye nambara utashe ku mugoroba nawe bakubaza ngo mbe nguri yinde nguzisango warukiri ngo abandi bagabo nk'ubu batashe kuraba abana babo n'imiryango wabo mbe we nawe gusigaye itahira arimo n'abarozi asha ngwimbwa nuko zabaye kubera atacufise we atacufise no muziki rero nta muririmbyi aratwereka yuko nta winde inde kirikari mu bihe vyiwe arafise amahirwe yo gukosora ivyo bintu Kiriku ego Kiriku nawe nyene urumva ibihe vye biriko biragenda ariko arazima none rega nta wama kungoma uyu muziki uriye hiti myinshi ni imyaka 2-3 hani nawe uzosigara uzwi nk'umuntu haririmbye uduhiti muga nta bindi cyo gituma naba baririmbye uzawumva barorira barimo barihaya ngo twe turamara legend ngo twakoze ibikorwa ivyo bikorwa waravyikoreye n'umuryango wawe wenyine wabikoreye nde nigiki gikorwa wakoreye igihugu nuno munsi tuvuga ati rujya rupango ruri hajya ni gwaroriro yaruhaye barurere mw'imfuvyi rijya shure ni ry'umurimbyi kanaka ivyo bikorwa ntibiraba bugingo bitaraba nta kamaro ko kwitaba legend nibahore bakore ivyo wakoze nimba vyaranse reka vyankupfe ugende abasigaye nabo turaba ivyo bazokora ivyo bintu vyama bama bagwanira ngo agateka ngo kaba legend iki umugabo agizwe n'uburyo agizwe n'icubahiro c'ibikorwa yakoze umugabo n'uvise icagaba n'icagabira abantu none uzovuga iki niki wiri guracora abantu ngo ni side ivi na ivi ngo hamavuge ngo uri muri legend wa unyibukije kuvyo umuntu yitwa Simbizi yavuze ejo kuri Fizo yavuze gute ni ibintu ntosubiramo ngaha vyaho yashikiye mu nyuma cyahereza ahandi yashikiye Bokece mutanga karoro nka je sindawujya ugwara je ndavuga none wewe urajenga ukavuga ngo uri legend ngo warimvye imyaka ngo 25 iyo myaka uturungika kuraba ibikorwa kuri YouTube none ubutunzi nabwo burihe
uko wobwira abantu kugenda ngo kuraba ngo mfise imyaka imaze indirimbo zimaze imyaka 200 turungike ti genda muri Rohero hari urupangu rumeze ukuntu rujya nagubatse mu ndirimbo zibiri za mbere nakozemwo hit ze muratembera mu bihugu bibanye barahubwira ngo umurimvyi kanaka bahajya ngo umurimvyi kanaka ngo urupangu abarimvyi bacu naho bapanze nzopfa warahabonye bikunde wa cyane ninde muririmbyi nibake baba uzobona arimwe araposta ama video y'ahantu haba mu rugo gwiyo mbwira batanu maze kubona ko baba ahantu menga ni mu matwarete mu buwese bwa bubini bwa kera bw'ibihunda ko arabona abonye aba mu nzu nini naho abana n'inguru inde uraho hajya harugu inzu ingana n'umuroha inzu itagira na parking reka gayeri reka ni barehuza bari muri Ivyo zizi cyo bu jewe nanga umuntu afekinga life ewana ho je twohuza bamwe ubuzima bayemwo ba wewe nk'ukuri wewe apana ibintu byo kwigagarisha urazi ko hariho umusana umwe hari mu diaspora yaravuye hanze yarantelefone yambwiye CHEVAL ni sawa je ndakunda umurimvyi tukunuku namuzaniye telefone shaka kumuha agashimwe mu ndondere uwo mupeti naramutelefone ya perez shika nka 200 aranka kwitaba ndamuha ama audio nambwiye ati itaba ari umuntu ariko arakurondera itaba muvugane canke umbwira ahantu uri tukurabe kandi arashobora kubwira ijambo rizima uwo mujama twahuye haze nka 2 semaines uwo mujama yarisubiriye hanze kandi yagiye ababaye cyane yavuga ati je ndakunda umurimvyi kanaka uwo murimvyi nawe cyanyibwira ngo wana kukiya gihe ngo nari busy sana unamo ndango ndatuna ngo clip ngo urumva ngo sorry kweri ngo maye navuga ati po ati gusa sinzi ico yagira guhe mugabo ngira warahomvye ngo nta kundi ngo ivyo ntivyari vyiwanje cyo mbwira umuntu agira guhe telefone 15 Pro Max kubera ari umufana wagukunda vya vrai ashaka gukubona anagushimira mugo kanga kwitaba apere zishika nka 10 udashobora kwimvira eske umuntu ko yandondeye cyane kandi arazi ko tuzinanye tireka ndabe numve basico yanandondere muko cyo wigagaza nibagabanye ubwibone twubaka ibiraro mu hahungu biduhuze ego urukundo niko rwambe ibi bihome tubirandura sambure vyose yaba Simbizi arakumvira yaba KIRIKOU arakumvira ego uremeye kubahuza je nta kibazo vraiment nta kibazo ndamubagiye KIRIKOU akemera fresh avyanse naho Simbizi wari tayari Simbizi nta mutima mubi bagira nta nzigo ndabwiye ko hari naho usanga baba bateranya amajambo gwiborere Simbizi anywa inzoga zose Simbizi ugwagwa aranywa rugomba aranywa ibiyera aranywa kanyanga aranywa nta nigere baterana ayo majambo rero yaborewe cyo gituma jewe ku bwanje nababwira nta kamaro ko bopfa ubusa nk'ubwo nta bintu ariko uravuga ati buririmbyi ari kuri hit biragoye kumuhanura abafise ubwibone abari nk'ugwembe aragoye haya KIRIKOU arafise ubwibone aje umurimvyi ariko ari muri hit nico kimwe n'ishashi yashatse ishuri iragoye cyane kuragira gumishaka ishuri gumishaka ego biza kuyindi poem idasanzwe tuba duse n'abasozera ego wewe ufise indirimbo yawe nshasha yitwa Susu ego abarundi bakwitege kwiki mu muziki wawe mbo kuri je ntagire ivyo bananyitega ko mbere oya je sinje kuririmba oya jewe nzohora nuguruje urubuga kugira nzohore ni postingira iyo ndirimbo nayimviye nkayikora aho nza ndazikorera intashima nakikundiye ngena kakabika kuri YouTube nawe ugakunze uzogenda ukumvirizeho cyangwa ukabwire n'umugenzi wagakunze muga nawe ntegetse ngo umufana wanje mu miziki oya gusa kuri iyo ntuze kuri account yanje bagiye bakagira subscribe ivyo bavyiza kuko je urazi ko nawe ndi umukinnyi wa filme kandi akaze urabizi ndashobora kuza ndifatira udu video duto kubona TikTok abantu benshi bankurikira cyane bamenyeye kuri TikTok hari udu video ngena ndashirako ugasanga turimo impanuro nyinshi zihanura abantu wanashima bakanabinshimira ubu rero nzokongereza ya minota nzogenda dushirako kamara nka 30 seconde mugo ugasanga karafise impanuro karafise ico kohindura mu buzima bwa bamwe nico cyatumye ngenda kuguruza channel ya YouTube kandi n'abantu bariko baragira subscribe ni benshi banyaragase yego banyaragase ni CHEVAL General Rupfu muce muraba indirimbo twakoranye n'umuhimbira araho yitwa Bface yase no kuyipromotinga ariko namubwiye tuzopfupfoye wa muhimbiriwe ugaye ibikorwa vyaso yakureze mugabo ntaco
nta matungo nkeneye mu miziki nimugende mufashe bene wacu Imana izobaheza ariko we bifesha wamuretse gute bo ivyo nitwo bigarukako cyane kuko nibimona nabikubarira nta muri vy'umurundi ico uzovuga cyose bazovuga ko usa nk'umuntu uriko uratuka umuntu ucafuza umuntu canke iki niki mugabo bose baba bafise yo bavuye aho nawe bafise bakureze bafise bakuzanye mu mwuga bafise bagufashije n'ubu ndacafashwa nivyo rero bo rero abo bari jendi bacu bo nimba baramufashije ntukavuge ko bamufashije aya aho ababona ko umwinjiriye kandi uje kumwononera hari cyo saba amical hamwe na cooperative zo mise di Burundi kugira ngo ibi bintu nibyo birashika mu media narijya Simbizi avuga ati je ndabizaye mu media kuko vyabandanyije mbona umwe muri twebwe ashobora kugira ingora mbo ikibazo nabonye afitaniye gaye ntabwo ari kirekire niko babika inzigo nico rero navuze inzigo rero nibareke kubika inzigo baze barica ufitaniye ikibazo n'uwundi ni nko kubibi biheruka kuba vyakoresha umwanya na rurira ngo kubera ngo ya postinze fise egerana n'umuntu muhanura ni muvugane ati ibintu gamwene wacu yego turi muri entertainment ariko ntibiryoshe muhanurane hama bihere hari ibintu atari byo kurengerana ngo muriko muragwana ngo muriko mwitwariranira ngo iki oya siko bimeze umuntu agucanye kuri iyo ku rubuga nawe ngo umucane hari abantu baba arabafana bawe ukuntu uri guracana ujya n'abandi bazoza arabafana burya hama mwikirira agakina mu gihugu kibanye sinze ko bigeze kumva abarimvye babiri bahora barahangana igihe gitari gito mugabo baciye babikora akantu babishira kuri tele banyaranira kuri tele kandi uburyo bwarabonetse mugabo zambwa ngaha nukuryagagurana ngo naco wimari undi ngo naco wimari suko byari bikwiye kuba nibakore show business binjiza gafu barayo guma buryagagurana Ndagushimire cyane General Rufu. Merci beaucoup nanje ndabashimiye. Yari iteka ridasanzwe brother. Asante sana. Sinorenza kwibi CHEVAL avuze kubake ibiraro biduhuza dukureyo ibihome bituzibira hagati yacu. Ni harambo umuziki no mwaka ni mwiza ku Barundi n'u Burundi no mwaka mwiza tutibagiye ko ari no mwaka wo gukunda igihugu. Kuri mukara cyonyere cy'Isigale. Kevin from our side Black Washington Black. The camera mwitu musaza. Twari kuri Key House double ati baba tuza la vista. Raushlo mushlo. Hushmano.